application izodufasha kugira abantu bashaka kwamamaza mu gihugu, bashaka kumenyekanisha ibyabo biborohere. Example basi nk'umuntu akorera ngaho, akorera muri etage ya gatanu, biramugora kuronka abakiriya. Mugabo uri muri rata, uri muri application ya rata, bizokorohera. Urashiramo ibyo ukora, umaze gushiramo ibyo ukora, wa muntu arakuronka akoresheje application ya rata. Uri muri nuzeye, uri muri etage ya niveau 7, niveau 7, udoshira ku adresse muri rata application, uvuga ati nkorera mu nimero 7 muri etage y'indwi, nimero zinizi. Hama wa mupia azobana bafite application ya rata agushikire hejuru, aguhamagare byoroshe. Nuko mubibona ufite application ya rata, urayishira muri telefone uciye kuri rata.com. urabona menu hari utuburungu dutatu ku ruhande ugafyonda, urabona gutereshaje bita apec mu kirundi ngene bavyita. Ugatereshaje, maze gutereshaja naho utokuyandikisha, urashobora gufyonda kuri kireke. Urashobora kuba ufite societe wewe nk'akaroro muri etage y'indwi, nta handi hantu ushobora kuronka abakiriya, nta handi uzi. Kandi ugira abamaze mu Burundi birazimvye. Mugabo uciye muri application rata, umurundi azovura avuga ati ihoteli mu nimero y'indwi, akwandikire agutelefone cyangwa kwandikire kuri WhatsApp, ko turafise aho uhamagara, turafise na WhatsApp. Iyo ubonye kidandazwa akurondere, muvugane, agusange muri ya niveau y'indwi, agushorere. Utarinze kugenda kurondera abakiriya, kuja muri ville uvugana n'abantu. Ivyo nivyo bibazo twabonye bifise abakiriya bacu. Ize gufasha abantu, umuntu ashaka kudaraza ikintu ataje kwiyunguruza, kumenya ibintu biri ku isoko. Nduguma po ya mbere ibintu twafatiyeko, menya ibintu biri ku isoko. Utarinze gufata taxi moto cyangwa taxi vero cyangwa taxi canke private, imodoka yose utarinze kwiyunguruza, ubimenye ibintu. Ugenda kugura ikintu uvuga ati ndagisanga kwa nta kutiyunguruje. Nisho kintu tugiye gufasha abantu.